Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubandanya gushikiriza ngaha kuri imbonesha kure mukurikira kandi mukunda mwese ndabahaye kaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho. Amakuru rero aza kwibanda ko ariko avugwa cyane mu gisata ca politike. Turaza kugaruka ku munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Birazwi ko avuga amajambo akomeye cyane ndetse akanibazwa ko n'abantu bagiye batandukanye. Gusa muri uyu mwanya hari ikinyamakuru citwa Itara Burundi cigeze kwandika inkuru ko uzosubira Evariste Ndayishimiye aza yaratanguye kwiyamamaza mu ntawundi rero bavugaga ni Ireveriye Ndikuriyo. Muri uyu mwanya rero hari ireresi yabonetse ndetse muza no gukurikira muri aya makuru nkuko twayitangije agaco kayi gatoya. Hari abo bise ko ari igisirikare ca Reveriye Ndikuriyo. Pacifique Nahazwe wewe yoba yavyanditse ku rubuga rwiwe ashirako akabazo. Bafise umwambaro usa, bafise udupira basanzwe bambara, kabari n'utw'umurwi w'umupira w'amaguru Aigle Noir FC n'umugwi wa Reveriye Ndikuriyo, bakaba bama mu myimenyerezo ya gisirikare. Tubibutse ko Reveriye Ndikuriyo yavuze ko imbonera kuri ibihumbi 25 zigomba guhabwa imyitozo canke imyimenyerezo ya gisirikare, ndetse ivyo byose bikajana nuko abantu batandukanye boba baravuze ko izo mbonera kure ivyo bitigira ivyoba bingana n'ivyo abasirikare bagize igisoda c'u Burundi. Abo rero bafise umwambaro usa ni aba Reveriye Ndikuriyo bama rero mu myimenyerezo ya gisirikare, bakaba abantu batandukanye babandanya kwibaza ngo abo bantu boba batorwa gute. Mu vy'ukuri nimbonera kure. Gusa iyo nkuru yanditswe n'ikimenyesha makuru Itara Burundi coba caranditse ko Reveriye Ndikuriyo yoba yaratanguye kwiyamamaza kugira ngo azasimbure umukuru w'igihugu nyene Ncobera Evariste Ndayishimiye. Mugihe hari heze rero igihe umukuru w'umugambwe CNDD FDD Ndikuriyo azunguruka amakomine yose, ndetse akanashika naho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atarashika kuva arongora igihugu kuva muri Ruheshi ku itariki ya 18 mu mwaka wa 2020 niho nyene Ncobera Evariste Ndayishimiye yoba yararahiriye kurongora u Burundi. Hari amakuru y'ikinyamakuru Itara Burundi gifise ko mu mugambwe CNDD FDD havyutse inguvu z'umuhisi Petero Nkurunziza kandi kwiyamamaza bikaba vyaratanguye. Uretse ko amategeko y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD avuga ko ubutwara umugambwe habari we acaramukirwe gutwara igihugu, hamaze iminsi rero agashavu mu banyamugambwe abo bashaka ko leta ikora nkuko Petero Nkurunziza yari yabipanze. Abivuga ko hari n'abantu bashika ku 300 bomufashije kubandanya atwara mu mbavu, ari navyo rero bafatira ko bidoga ko Petero Nkurunziza yoba yarishwe, bakikeka inzego zitwara ubu bakavuga ko bidashobora kwijana. Mu makuru yo hanyuma rero tukaba tuzona bategurira icegeranyo kuri byo. Abatari bake rero mwarabonye canke mwarumvise imyiteguro y'intambara ariko iraba mu gihugu buheruka abakenyera rugamba n'abakenyezi b'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi batambutse gisoda bambaye udupira turiko ifoto ya Petero Nkurunziza. Ivyo kuronsa inyigisho za gisirikare urwaruka vyo vyavuzwe kenshi kandi bakaba baherezwa inyigisho za gisirikare nkuko mpejeje kubivuga. Reveriye Ndikuriyo akaba ari we bivugwa ko ari kwisonga by'uwo mugambi ho mu mugwi. Muri uwo mugwi nawe akaba amaze iminsi azungurira igihugu cose avuga ko ariko yigisha akarangamutima k'umugambwe, bene ivyo kwiyungunganya ari amakuru akavuga ko yariko
ariyamamaza bakavuga ko ari we bemera kubera ibikorwa akora icavuze gica gishirwa mu ngiro ubwo nyene kandi akaba ari mu bapfungiwe Tanzania bazira umugambwe bakiri mwishamba. Ibimenyetso rero bitari bike bikaba bimaze no kuja habona nka stade yubatswe Makamba iyo Reverien Ndikuriyo avuka gushira umugwa mukuru w'intara yo mu manuko Makamba. Hari amajambo nyene amazigi agenda aravuga kenshi anyuranye nayo mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amatongagura hirya no hino n'ibindi byinshi. Ivyo rero bikaba bituma abantu batandukanye ndetse no mu binyamakuru bitandukanye nkuko Itara Burundi bavyanditse bikeka ko Reverien Ndikuriyo ariwe ariko akora imyimamazo dore ko ngo anashika mu ntara zose kandi nyene ico Evariste Ndayishimiye atayagira hashika ngo ashike no mu makomine yose. Muri iyo rero mwabonye harimo abantu batandukanye nimbonera kure mu vy'ukuri ndetse bigaragara ko boba bambaye uniforme cyane akaba ari niyo umugwi w'umupira w'amaguru Aigle Noir FC wa Reverien Ndikuriyo. Mu minsi yeze bigeze no kubahereza inkuru y'ingene ruganda rwa Igo Mineral Water narwo akaba ari n'uruganda rwa Reverien Ndikuriyo narwo rwoba rwarategetse abandi badandaza batandukanye ko bohagarika burundu ivyo kugurisha amazi urwo ruganda akaba ari rwo ruyagurisha rwonyene. Byose rero bikaba bigaragaza inguvu za Reverien Ndikuriyo ndetse no gutegeka abantu batandukanye nyuma yuko yagiye aravuga n'amajambo atandukanye ubwiwe akiyemerera ko yica kigamba kwica karoroni kaburimbo abantu benshi batandukanye bo bazi ko wo kaburimbo yari yamufashe nk'umuntu ushaka guhungabanya umutekano w'u Burundi kavuga ati uwo muzana no muha miliyoni 5 ariko kagera akarekera kubandanya atoteza abantu ndetse nahungabanya umutekano w'igihugu. Nivyinshi rero kuri Reverien Ndikuriyo bibandanya kuja habona byose rero tukazobandanya no kutohoza n'ibindi byinshi abantu batazi tukazobishira habona ngaha kuri iyi mbonesha kure. Reka tubandanye nandi makuru twabaronkeye ku radio ntimuze gucikwa. Umwana w'umwigeme w'imyaka 15 yarakomerekejwe kuri uno wa gatatu mu gisagara ca Ngozi n'umugabo w'umwarabu. Uyu mwana akabazize yuko amuramukije avuga ngo yamba umuzungu nyene gukora icaha ari mu minwe y'igipolisi Ingozi. Ni nkuru twateguriwe na Bonfils Niyongere. Uwo mwigeme yakomerekejwe yaratahanye n'abandi avuye ku ishure rya Ngozi ya 4 ahasanzwe yiga mu mwaka wa 5 w'amashuri y'intango. Ico gihe yaciye ahura n'umugabo witwa Tosif w'umuhindi asanzwe akora igikorwa c'urudandazwa mu gisagara ca Ngozi. Uwo mwana w'umwigeme yaciye aramutsa uwo muhindi amubwira ati yamba umuzungu. Uwo nawe ntiyihanganye kuko yaciye afata icuma akubita mu mutwe uwo mwana incuro nyinshi. Uwo mwana akaba yaciye ajanwa kwa muganga kuko yari yakomeretse cyane. Nyine gukora ico caha yaciye atabwa muri yompi, ubu akaba afungiye mu gasho k'ipolisi Ingozi kugira akorerwe dosiye kuri ayo mabi. Amashirahamwe ahanira agateka k'abana mu ntara ya Ngozi akaba yiyamiriza iyo nyifato y'uwo mugabo yahonyanze agateka k'umwana, basaba ko yohanwa hisunzwe amategeko. Ni mu gihe Uburundi n'amakungu buri mu minsi 16 yahariwe kugwanya amabi akorerwa abigeme n'abakenyezi. Arakoze Bonfils Niyongere. Turabandanya ano makuru twabateguriye. Amazu 58 y'abanyagihugu, ibitaro bikuru vya komine Mpinga Kayove hamwe n'uburaro bw'abakozi b'ivyo bitaro, imirimo igizwe n'ibitoki hamwe n'ibiti nivyo byaraye bihitanywe n'umuyaga w'igihuhusi ku muhingamo kuri uyu wa gatatu. Abantu bagera ku 194 nabo bakaba barakozwe ko n'uwo muyaga nk'uko amakuru ava Impinga Kayova bivuga. Imitumba yakozwe ko ni 4 ariyo Muganza, Mpinga, Gahinga na Mirehe. Uwo muyaga ngo warahitanye impene ku mutumba Mugaza. Uwo muyaga ukaba atamvura wari urimwo nk'uko ayo makuru abandanya abitumenyesha. Imiryango yakozwe ko n'uwo muyaga ubu ngo kaba iri mu kangaratete isaba guhabwa ibisakazo na rijya ari mu gihe c'imvura. Mu gisata c'intwaro ibereye hari amatoni arenga gato 13 y'ibigori yari yibwe mu nyubakwa y'ikigo Anageza
co muri komine Tangara cegeranirijwemwo umwimbu yagarujwe kuri uyu wa gatatu inyuma yaho habereye igikorwa co gusaka mamangazini y'abadandaza baho nyene Itangara mu ntwaro aho muri komine Tangara bavuga ko vyari vyanyurujwe n'uwarajejwe ububiko bwavyo muri kino gihe akaba afungiwe muri komisariya y'igipolisi mu gisagara ca Bujumbura. Buramatari w'intara ya Ngozi Emmanuel Ntacunsanze akaba anegura inyifato y'uwo yarajejwe ubwo bubiko agasaba ko hokorwa amatohoza kugira uwari we wese yoba yaragize uruhara muri ubwo busuma ahanwe hisunzwe amategeko. Ni nkuru tubaza Edi Claude Nininahazwe. Nkuko bishikirizwa n'abajejwe intwaro muri komine Tangara ngo ivyo bigori vyari vyibwe ku munsi wa kabiri w'indwi nyene bakavuga ko vyari vyanyurujwe n'uwarajejwe ububiko bwavyo. Ubwo busuma bumaze kumenyekana abajejwe intwaro baciye batunganya igikorwa cyo gusaka mu mazu n'amangazini y'abadandaza bo kwisoko rya Musenyi jaho muri iyo komine. Hahavuye hatogwa amatoni 13 n'ibiro 240 vyari vyanyurujwe. Uwikekwa ko ubwo busuma kino gihe ariko agirirwa dosiye. Mu rugendo Emmanuel Ntacunsanze buramatari w'intara ya Ngozi yagize ahitangara kuri wa gatatu akaba yaraneguye ubwo busuma acasaba ko hokorwa amatohoza ahagije kugira hamenyekane abandi bantu boba barabigizemwo uruhara ngo gutyo nabo bakurikiranwe n'amategeko. Mukamenya ko muri komine Tangara hari hegeranijwe amatoni 57 y'ibigori. Arakoze Edi Claude Nininahazwe.